Bakunzi b'urubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media turabaramukije. Sangwa ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga ku bijanye n'urupfu rw'intwari ya demokrasi mu gihugu c'u Burundi. Iyo ntwari nayo akaba ari Melchior Ndadaye. Abantu benshi ngira ngo Melchior Ndadaye bamuzi nk'intwari ya demokrasi. Rero uyu munsi tukaba turi kwigenekerezo rya 21 gitugutu umwaka wa 2025. Umwaka wa 2025 no kuvuga Melchior Ndadaye arakwije imyaka 32 agandaguwe atakiri muzima, atakiri kwisi y'abazima. Psychologue nkuko vyama nigenda batunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari na jewe ndanabibashikiriza. Rero ukaba uri mushasha ari rya mbere ubonye runo rubuga rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, turaguhaye ikaze, bahawe ikaze mu muryango wa runo rubuga rwacu mu kugira subscribe ubane natwe mu biganiro byose bizoca kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Usabwe kugira like, usabwe no kugira comment hamwe na partage kugira ngo iki kiganiro naco kizoshikire abantu benshi batandukanye, na runo rubuga rwacu rushikire abantu benshi batandukanye, nabo baze biyunge natwe tuze tubane muri buno bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Reka atumira amateka gatoya rero turaje tubabwire mu idonido rya kino kiganiro ivyerekeye urupfu rwa Melchior Ndadaye. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubivuga, uyu munsi nabateguriye content ivuga ku byerekeye urupfu rwa Melchior Ndadaye. Hari kwigenekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 niho Uburundi bwatakaje incungu ya demokrasi. Melchior Ndadaye uwo nawe akaba ari perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu kuva Uburundi butanguye kubaho. Muri iyi video rero reka ndababwire ibyo tuza kubagezaho. Turabagezaho amateka yiwe, tubabwire ubuzima bwiwe n'ingene yagandaguwe. Iyi ni inkuru y'intwari yitangiye igihugu uciwe, igihugu c'u Burundi yitangiye ukwikukira kwa demokrasi. Kuko nari nabivuze ubwa mbere, uyu munsi tuvugana Uburundi burakwije imyaka 32 bubuze incungu ya demokrasi. Intwari Perezida Ndadaye Melchior hari kwigenekerezo rya 21 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 Uburundi bwarinjiye mu gahinda gakomeye cyane. Niho igihugu ucatakaje intwari yaco, perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu biciye mu matora ya demokrasi. Uwo nawe akaba yitwa Melchior Ndadaye. Uwo munsi w'igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 niho abarundi benshi baraye bacitse imitima. Uyu munsi waraye uciye amateka atari bwibagiranwe mu mitima y'abarundi. Ndadaye rero muti yari umuntu yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1953 mu ntara ya Muramvya. Yize amashure yisumbuye n'aya universite mu gihugu c'u Burundi hamwe na Buraya, aho yamenyekaniye nk'umwigisha, umugabo w'ubwitonzi no kugendera ku mico n'akaranga by'igihugu c'u Burundi. Yinjiye muri politike ryari yatanguje umugambwe wa Frodebu aragwanira demokrasi. Hari kwigenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 yatsinze amatora, aba perezida wa mbere atowe n'abanyagihugu bose, asubirira canke asimbura ubutegetsi bwa gisirikare bwari buhari ico gihe. Kwigenekerezo rya 21 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993
abasirikare bamwe baramufashe bamujana ku kirindiro ca gisirikare mu gisagara ca Bujumbura aho bita mu Gipara, bamuhoye ko yanse guhindura ibintu vuba no gushira imbere ubwigenge bw'abantu bose. Baramucunaguye, baramufata nabi, baramugirira nabi, bivamwo no kumwica ugwa gashinyaguro. Ingaruka z'urupfu rwiwe nazo hadutse ihonyabwoko hagati y'amoko yose yo mu gihugu c'u Burundi. Abantu ibihumbi n'ibihumbi, abantu benshi barapfuye inyuma y'urupfu rwa Perezida Ndadaye. Uburundi bwinjira mu ntambara ndende, intambara yabaye mu myaka irenga 10 iri mu gihugu c'u Burundi. Politike y'igihugu nayo yarahungabanye kuva ico gihe gushika ngira ngo nuno munsi hakaba hariho n'ingaruka zavuye kuri urwo rupfu rwa Ndadaye. Mu nyuma Ndadaye Melchior yaje kwemezwa nk'intwari y'igihugu. Igenekerezo rya 21 Gitugutu riba igenekerezo ry'umunsi mukuru wo kwibuka Melchior Ndadaye. Igihugu gifata akanya ko kuzirikana indanga agaciro yaranzwe nazo: amahoro, ubumwe hamwe n'iterambere. Melchior Ndadaye ntiyapfuye gusa nk'umukuru w'igihugu, yapfuye nk'umuntu yitanze ku neza y'abandi, akiyemeza guhindura Uburundi bukava mu mwijima wa gisirikare bukinjira mu mwanya w'amajambere na demokrasi. Ubutwari bwiwe ni isoko yo kwigira, gutahura amateka no kurondera ukuri n'ubwiyunge bw'ukuri. Nivyo nari nabateguriye bivuga ukuntu Ndadaye yagandaguwe, bivuga kuri Melchior Ndadaye. Psikologe nije rero nari nabateguriye kino kiganiro, akaba ari na jewe ndanakibashikirije. Runo rubuga rwacu nago ni rwa Pisco Entertainment and Media. Ukaba bwagire subscribe, usabwe kugira subscribe, gire na like, comment na partage kugira ngo abandi nabo baze babone uno muryango wacu nabo badushigikire. Rero naho gutaha mu kindi kiganiro zobategurira, mugiraho muba mubahwe. Turahojeje kandi umuryango wa Melchior Ndadaye, turahojeje n'abarundi muri rusangi babandanye bihangana. Twarabuze intwari ya demokrasi. Imana rero ibahe umugisha. Thank you.